Ngabo. Ile kesi za nonsense anakuja kumulima. Ngabo. Ngabo. Ile kesi za nonsense anakuja kumulinda Ngabo. Ngabo. Kweli kumeze gutyo. Ngabo. Ngabo. Ngabo kweli kumeze gutyo. Ini kesi za Ngabo wanyine. Ngabo. 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 Ngabo kesi za Umwana wanyu mfashe. Yo, imrasuna yiko mwana wanje. Yo, ibi ni biki? Yo, mwana wanje. Iteni. Yo. Inyaka kubwirwa shaya mbibwo no kumasatukuye. Iyo uza kumvira, nkuko se yari yagutegetse. Ntusohoke. Ibi byose ntibibaye. Ayo maraso nayiki. Nindi yakwigishije gusasa amaraso. Sinigeze ndamukora ko. Byabaye nk'impanuka. Ivyo wabisigurira nkabitahura kubera nsanzwe nzi ingeso zawe, ariko ntiwo bisigurira abavyeyi biwe ngo babitahure. Wowe ukikwishe wowe ntiwumva wewe.
Sofia. Ariko kamana jewe Sofia yanze kumva. Ai binangwa mama mbabaya. Sofia we nakubwiye wowe uranga kumva. Urabona ko batangwa gukuramo kamwe bajya benzi. Ndakubwira ko nabicanye ukanga kubyumva. Nawe Sofia urandi. Asigaye jewe ubundi je bagira bakureho. Amahoro gamuti. Mahoro. Karibu. turiko turakina ukuntu twirukanga duca hariya sinamenye ukuntu yanciye mu myanya y'intoki ngiye kumuza ko twariko turirukanga kugira aco ndaba ukuntu turiko turakina acaranyerera nirutse kugira ndamufata ukuboko mugabo byanze naciye usanga amaze kugwa hasi citanguza umutwe kuko twatwe babwiye mu makuru yacu yo ku murango wa mwana yagira isanganya akajana mu bitaro by'Ibubanza urongoye ivyo bitaro aje kumenyesha ko mwana yacikanye aho ni mu gihe bivugwa ko iba yasomwe n'umuhungu wa Monshida Agitugiye komera nawe mwana we cyari ikizere cyawe cyari cyuko urya mwana yokira maze akagushinyira inta yuko utigeze umusunika none raba arapfuye mu gihe abari harya habereye icyaha bose bavuga ko ari we mwari kumwe. Chef, tatuvugana. Mota, dukwenga abantu bakuze. Ego. Urabiko yoroheza amatohoza yoroheye. Ndafisa agashuri kinka. Nopfa kugira. Uhumirize vraiment arabiko ukorosha amatohoza. Yiga ningora. Ndagafisa ari kamwe kajya gaho. Urazi ko mfise ubasha bwo kumugira uwera ataburaye. Ariko ikirego cyo kwica sinogikavya inka imwe. Kiretse ishashi imwe. N'impizi zitatu. Zikaba zine. Nta kundi ikitabuze ni nk'uwezi. Icyo ni twogipfa. Mugabo mu byukuri izina ry'umwana wanje sinsubire kumva ariko ryavugwa muri iyo dossier. Bihere. Kandi azi kubishoye kubiheza. Izo nka nazo urarundi kumwongere ashore. None ivyo biroroshe. Ugenda ubwira umuhungu wawe intahe ni sasa azamwihakane ko ataho amuzi. Ibindi nzovyimenyera. Mutse urakoze cyane tuganiriye neza. Murati ega kanga umukara toro. Fati jambo isa. Yinzana. Iyo wagwe. Ibyo sinzi yo gaciki. Yahise. Shego mbunda cyari ariko baramuzana araza. Uyo mwana akwiye inkoni. Kandi rafise. Arateba araza. Baramufata. Baramufata. Mwana comotse hari yagiye. Mwana Ariko baramufata. Ndamubuze kuri Imana. Ndamubuze mwishwanye nabuze yanyiki.
Nani aciye. aha hose ndarundi hajya hose kwire ndabuze Tuteza kumutora. Araboneka. Reka ndakurondera ubundi muca mujana mpaka mumutoye mumuzanye. Kandi arakubitwa. ashobora kuba yagiye hariya ngo azuba Navyo birashoboka. Birega yarasaze. Bona ko yamari kwarankweye. kubera ko utagiye wewe wenyene ngo abe ari wowe upfa wenyene hakuze gushora inzirakarengane yanje ngo yicwe kandi atakizira uru niko rwa rukundo yakubwira ko agukunda ya mahoro yakubwira arihe rwa rukundo yakubarira rurihe ewe Sofiya narakubwiye urampa kumva uzoshima cyangwa ushimwe natega tugandaguriye rimwe Sophia nanje kwifatanya namwe mu kababaro ndanakubwira ko ivyashitse nanje ataruhara ndabifisemo byabaye impanuka kandi nashaka nabwiye ko ivyashitse nanje byambabaje ko ataruhara ndabifisemo uzanjara umwana uzanjara umwana muto kandi wa mama nivyo ubugome bwanyu navyaraze yipfuma wica jewe ukareka iyo nzira akarengana ama ngo uje kwifatanya natwe mu mubabaro tandukaniye no gukomeretsa umuntu ugatora agatuba ku mutima utamuri cagize hamwe ku mumushinga yambabariye Sophia igihe yariko aragwa nabibona nko mu ndoto nifuje yaba basinanifise amababa nkaguruka nkamusaba iyaba nanifise ubushobozi bwo kunyaruka nari kwiruka nkabasi nkamutangiza hasi akaba ari jewe ntanguze umutwe ariko ivyo byose ivyabaye nanje ndavyicuza Sophia
kwihangana ngabo ntiwakwifata nk'umuntu akuze. mama ndumva n'ubusazi ndumva ngomba sari Wifate nk'umuntu akuze ngabo. mama numva ngomba busa numva nufata nkaturikisha nkiruka nkarira umva ko basi n'umutima ugasadusa mu bipande bibiri. Ibyo bibazo biturekere twe naso twamaze kubitorera umuti. mama ntacyo mwumfasha icyo numva umutima wanje uri mu muriro, umutima wanje uri mu mazi abira, amahoro yanje ari mu gasho, ibyishimo byanje. Ngo ufungure uryame kandi burije kandi ingo nanjye shaka ibyo bireke kandi ingo kandi unyaruke. nanjye shaka mama Unyaruke. nanitiro mfise. Sofia nahura basi Sofia gira ikigongo sije namwishe Sofia. Sofia ndashaka bivuga ko bari kumwe kandi atako bafise kuko narabibonye. Bon, waregi ntayigirije gusasa. Bavyumva? Ntayigirira gusasa mu masaha makeya. Wewe ndazi ukunda kwitanganiza uhore. Bakakubaza ko arahumuzi uhakane uhakane batahumuzi. Akwataho mwigeze mubonana. Nico gusa ngo tunje kuja kupfuka. Ibisigaye uhore. Hari ukuntu nagize. Bavyumva neza? Ijambiri igusa ryo uja kuvuga. Bakubajije aho ndamuzi ntaho nigeze ndamubona ntaho nigeze ndamubona. Uranyumva? Ibisigaye urubanza ndazigera ruzocika ndazigera gihangane. Sawa rero poki tugenda. Mama ngabo. Sa Ngo tuje kumviriza ayo ma yembwa amazi. reka twumvirize icabona. Witwa nde? Doviko Nyoko? John So nawe? Minani Icyo uhamagarira kids? Ni iki? njya kuvuga ibyo nabonye. Rahira kuza kuvugisha ukuri. Uri kumana ibyo nabonye. Rudoviko, Sawa. igihe musaza wa Sophie yagira impanuka mwari kumwe? Ariko Ngabo niho yarari? ya ndashaka bivuga ko bari kumwe kandi atako bafise kuko narabibonye. Wavuze kuri televiziyo narabibonye. Bijya bintu rero byari bikaze. Yego. Ndo turashobora guhakana ko kigeze ubu. Umura guhanga nka imbogo. Imbogo amuze babikubajije uzoca ubihakana bataho wigeze ubivuga ko burya barabandi bantu bari bakubenshi. Siko? Kumva rero ndaguha amafaranga uzoca uziyarira. Ariko abantu bazokubaza Rudoviko, egera kujya gatoya. Abagirizwe icaha ni bande? Murengo kuhana. Ngabo, wewe uremeza neza yuko musaza wa Sophia mutari kumwe? Nyakubahwa umucamanza
by'ukuri igihe musaza wa Sofia yaduruka nije twari kumwe. twihweje iby'amasura yavuze, twihweje kandi na Ngabo wenyine nyine gukora icyaha ko yavyiyemereye, twebwe tuzokumva kugira ngo bitendaga nyinuze kubera ko Ngabo yiyemereye icyaha, sentare yafashe izi ngingo zikurikira ku rubanza rw'ikibirira. Ngabo azofungwa umunyororo w'imyaka 2 n'ihadabu y'ibihumbi 500. Iyi ni intambara ikomeye Sofia, ni intambara igwa n'intwari gusa. Tubigire gute? Urankunda Byo gufa. mama yacugira gahinda byose bimeze neza. Mwana wanje ndagukumbuye, buri munsi ndagukumbuye. Mama nanje nkumbuye byinshi, nkumbuye inyama y'ikindi, nkumbuye amata y'ishushu, nkumbuye kandi ndena Sofia. Ya Sofia bagikomeye. Niyumvira ko akomeye. Mwana wanje nimba uciyumvira iryo mukobwa bisa nk'uko woba urindiriye imvura mu bwato, kuko uzoyirindira uyibure hama wishwe n'inyonga. Uba ufungwa amaze kuza gukura abakanga, amatwi ansumira wamumurukira n'amabara aramaze kukwishura. Kubera iki watumye mbaho nabi? Kubera uwo mukobwa. Ubu ni bwo buzima wahisemo kubamo. Ni iki wabuze muhira? Mama mwampaye byose, nta kintu nabuze muhira iwanyu, ariko imyaka 20 yose yarirenganye. Ubu je nanje ntihari hageze aho nifatira ingingo, narageze aho nanje mvuga ati kino naka mbe nk'umuntu w'umugabo nanje mvuge ivyo wanje nanje coma amahoro. Mwana uri ntwari ndanabikubona ngo no mu maso, kubera ko intwari atari gufata ingingo mu mahoro, ahubwo ni gufata ingingo
ukuntu bikora akemera gushira ubuzima bwiwe mu kaga ubwo akemera gushika kuco yiyemeje twakurinda gukundana n'umuzungu kugira tukurinde ibyago nk'ibi kuko twagukunda mama kuba mwarankunda ibyo birumvikana kandi umuntu wese arinda ikintu akunda mwebwe mwarandinda kubera ko ari cyo mwe mwarandinda kubera ko ari cyo mwakunda nanjye nateze kurwanira urukundo rw'uwanje nta kindi kintu mama nifuza kubona kuri nosi atari Sofia ndagusabye nsezerana basirire rimwe wase umubwire uko umubwire basi uzomunzanire mama ndagusabye mama rimwe gusa mama rimwe gusa njavuwa na Sofia baba nari nasavye Imana hako masanje yosubira kubona yofuma huma ariko nasanze Imana ndakorera kushavu nimba ndinga sukuvuga ariko nibaga ivyo wakoze ariko ndinga kugira ndakumenyeshe ko ubutumwa n'amakipe warungikanye mama wawe bwashikira reka fateko kurufuga musaza wanje utafite mu mpara navyumvira ko kenshi kubw'ivyo ndakubabariye ariko ngabona Sofia gusubira gukunda n'indoto uvyibagereye nizosubira kandi kuma uvuze uko Sofia ni nkuko ufunze kandi bwa kabiri bikaguha ububasha ururimi ngo ruvugira umutima Sofia reka umutima wawe wonyine aba ari wowe wivugira ntushaka kumva nicyo cyizere cyonyine sigaranye nizera mu rukundo rwawe kuko buri gihe iyo nkurabye mu maso ndakubona mu kazoza kanje hari kera nshuti aho wambwira amajambo nkumva umengo ngeze mu paradizo ariko ukomeza kuyambwira umengo ukunjana muri geno Sofia ndagusabye funga amatwi funga amaso funga umunwa maze uhezwe ikibanza umutima wanjye uterere mu wawe ndazi uraza kuntahura nimba ni ngaho uyu munsi si ukuvuga ko nabikoze ahubwo nashatse kuba aho we wifuza kuba nabaye ngaho ugira ubone icyo wifuza kubona maze uraheze utahura ukuntu ndagukunda Sofia reka tureke abantu bose ko urukundo ruta byose ko urukundo rusanasana imitima yasambaguritse reka iyo wimye ukibanza urukundo mu mutima wawe ikibe nacyo kiraza kikakuba Sofia ndagukunda Sofia ndacakwitayeho umutima wanje ni wahindutse urukundo ruracyari kwa rundi ndacagukunda
ndacyagukunda ndacyakwitayeho umutima wanje ntiwahindutse urukundo ruracyarigwa Chorega muvyeyi dushaka gushaka sikiye nkundira muyobozi urabona aho dufise rubereye imwe teza imbere abana bacu kuko ari bakazuza kenshi ivyo ndavyumva naho dufise rurebeye imwe zishobora kukwemerera ko nkoresha amakosa yo kwibira umwana amanota mureka kore baze bamuhembera icyo yakoreye uratera umusongo ugacumita iyo nibutse bya bihe majambo meza wahora umbwira ndashaka kongera kuyumva kukwibagira byananiye kuguhora hafi nibyo nkeneye ibihe byanje byose ryajwi ryawe rimpumuriza rimwe ryiza rinezereza niryo shaka guhora numva ubuziraherezo binono bonono ndacyagukunda ndacyakwitayeho umutima wanje ntiwahindutse urukundo ruracyarigwa rundi ndacyakwitayeho umutima wanje ntiwahindutse urukundo ruracyari ndacyakwitayeho umutima wanje ntiwahindutse urukundo ruracyarigwa rundi ndacyakwitayeho umutima wanje ntiwahindutse
byose ryajwi ryawe rimpumuriza rimwe ryiza rinezeza iryo shaka guhora numva ubuziraherezo binono bonono ndacyagukunda ndacyagukunda umutima wanjye wahindutse urukundo ndacyarigwa rundi ndacyagukunda mpaye ibi ni biki mbona nibyo wa muhungu yomotse kahindi pas possible. Uriye
mbona kubona neza ubu uboneka neza nawe usa neza zino Rurebeya nizo zituma witwa umuzuba nizo zituma nitwa umwezi nari wituriye urabona ubu nta Rurebeya ufise ubu utaberewe cyane ubu rero nta mwezi nta muzuba twese turabaki turiba abakundana ndumva inyoni ziririmba akayaga hirya no hino ndumva hatuje. Sofia mu majambo make ndiyumvamo ko ngiki ari cya gihugu cy'urukundo cya gihugu cy'isezerano cya gihugu gitembamwe amata n'ubuki. Sofia numva twashitse na nyene twashitse ari muri bwa bwami bw'urukundo aha tuzohaba atanyigisho mbi zabe zine bazuba tuzohaba nta mwezi nta n'umuzuba Sofia tuzohaba mu mahoro hano kuko abazohaba hano bose bazorangwa n'urukundo kuko ariko tuzoba twabivye mu mitima yabo. Sofia afise urukundo Ngabo afise urukundo abana bazovyara bazotonda. Sofia Bisho tubaka hajya aha ubwami bukuru abazobumva bose bazovuga ati buni bwa bwami bwa Sofia na Ngabo hajya tuzokubaka ingoro nini hajya tuhukire ikiriri hajya tuhashire ikiriri cy'umwami aho jenzoba n'abadamu banje abana bacu bazobakinira hajya ingoro y'umwami hajya habe ikizu kinini cyane hamwe abazuza bose tuzobita karibu mu bwami bw'urukundo karibu washitse mu bwami bw'urukundo umva gute ndanezerewe cyane twubake akazu twicare hano hajya tuhacana umuriro uyu munsi reka nze gutora ibiti hajya nawe nyana ari ibiti twubake ikirimba gito akarimba gato mugabo ikirimba gito cy'uno munsi hanyuma tubandanye urugendo rwacu. ahandi umwami nawe umwami kazi rero kuratwe umwami avuze nibatwe bacagwana nk'uwamezi afise ubwoba ndi kumwe nawe ntabwo wanogira mwami wanje. ndifuza kumva ijambo rya mbere umwami wanje azovuga ku munsi wo kumwimika imbere y'isinzi ry'abantu. izovuga ati barundi kazi nshuti z'Uburundi nubwo nogira ivyikwega n'ibikwegana nkagira abuzukuru n'abuzukuruza nkagira ibinzunguruka n'ibiguruka habwo ububasha bwo kurongora isi n'ijuru nafise urukundo byose n'ubusa kandi nawe uwo ari we wese muri mwebwe niko byomugendera kubw'ibyo rero
ndakeneye kubona urukundo mu buguriro, urukundo mu isomero, urukundo mu bunywero, urukundo ahari hose, urukundo mu gihugu cyacu, urukundo mu bose rimwe. Umwana wanje nta bindi uri kurambira wewe. Wewe aba hafise umwana wewe. Mwe muri abanyakibi. Abazuba mu rugo rwa. Mwabicanye imwe. Nibagira n'imboga. Shanga hanzweni. Urazi? Reka kuko musuzugura wewe undutisha bezi. Batuharire jabi wacu. Abajana mwe. Bashara kunsuzugura wewe. Yo. Ibi biko biba ngaha kubera wewe uyo we ico caduka cyo ni cyane cyanga wimbye wamaze kumera ubwanwaga ugasikiye suzugura jewe kibi hari amategeko yabezi n'abazo ntagikora. akora he wana hari Rurebeya tubona ko hari Rurebeya umura ko Sofia aha muri bundi bwami ubwami bw'iwanje ubwami bw'iwiyombwa mu bwami buri kwinshi n'imbaruko kabisa Hanya Rurebeya bafise. Yo, mwana ndakuvumye wewe. Umuntu atagira Rurebeya ntabacizwe umuntu. Kumvuma mwamvumye kuva kera. Kuva igihe mushize ko Rurebeya nkivuka. None umuvumo w'amacakubiri. Uragapfana amacakubiri. Be ko kera bavuga yuko umwami yavukana imbuto. Mbega mu gitereko cy'umwamikazi haba hari imirima y'amasaka n'uburo. Murako ubu nta Rurebeya mfise. Murakomve ko nta rumuntu. Murakomve ko tudafise amaraso n'inyama n'amaso nkuko mwaba mu muzikisi. Abavyeyi bacu barabahenze nkuko natwe baduhenze. Kuko wabwira ati genda nimusigure impamvu mwatumye yumva muhiri wanyu. Nta numwe muri mwe bwiyo bisigura. Barababwira ati genda mwibe. Genda mwice. Musahure, mugere nabi mukubite abantu b'inzira karengane atati n'umuzi. Hanyuma byarangira bakabahemba ibyo kujya by'umunsi umwe. Ubu wewe ni nguvu si wawe. Goliath. Wewe bakubwira ati genda ukore. Nyoronga ibyo kujya by'umunsi wewe. Ugatunga umugore. Ukabyara. Nawe ukitwa umugabo mu rugo. Hakwama mwiruka inyuma y'abantu atamuntu numwe
wama wiruka inyuma y'abantu nk'imbwa. mwana wanje nagukunda nakureze nk'uko ndera umutima wanje, ariko rero je sinarinzi yuko hazogera igihe mpemukira. Wihangane mutama, nimba nguhemukiye uno munsi je mwampemukiye kuva nkivuka, kuko ibyo mwibaza byose ko byari ibyishimo, ko wari umunezero mwankorera, uyu munsi ndiko ndatahura ko yari amahano. Ego mwatwigishije byinshi mutama, wanyigishije byinshi, wanyigishije koga mu mazi nk'amafi nk'ibirakura. Yego unyigisha kugenda mu kirere nguruka nk'inyoni. Narinzi ko ivyo utavyibuka, ariko ntimwigeze mutwigisha kuba kwisi nk'abavukanye. Wumva ukamarama nari kukwigisha gute ko muvukana n'abazuba kandi baratumariye abacu. Abazurazi ikibi ca batumariye abacu kuva kindi. Ibindi nari kukwigisha tari nategerezwa kwigisha ngene bameze. Simwe mwatwi nimwe mwabitanguye yebwe nimwe mwabitanguye nimwe mwatwishe nimwe mwatumaze mwese mwari nimwe mwatwishe nimwe mwatanguye mwese mwari amazi yacu mukatwemera mu muntu nimwe mwari mwese mwari cyabo nibo batwishe mwabitanguye nimwe mwatwishe mwebwe mwafashe umuco mwatubare ko abantu mwese mwari kuko buri gihe amarira yabetse byari byishimo by'abazuba, kandi amarira y'abazuba byari byishimo byabetse. oya Oriat basigurira ibyashikiye umuryango wawe. Nta kintu nakunda nk'umuryango wanje, ariko abazuba ntibankundiye ko mbandanya mbana nabo muri ivyo byishimo byanje, kuko ibyishimo byanje wari umuryango wanje. Nkimara kubona ko atatu nsigaranye atani ico nkihomba, naciye negera mona Jida kugira ngo ndamufashe urwo rugamba. Ivyo byose nabigira kugira ngo ndabe ko nohorera umuryango wanje, ariko ndabona ko ntobandanya ntera abandi mubabaro nk'uwo banteye, kuko iminsi yose ndabimazemwo atana amahoro nigeze ndonka. Kubwizo mvo ndahisemo gusubiza inkota mu bwubati. Jewe mu buzima bwanjye nakuze papa na mama tabombona, iyo tuma mbona n'isanamu yabo. Nakuranye umujinya mwinshi nipfuza guhorera no gusesa amaraso y'abezi kugira ngo niho noronka ubukiriya. Sinzi icyanzanye, abavyeyi banje bandungitse kugira nzoze kugwana, none raba amaguru yanje ngene yahavuye amera. Jewe mukuza bambwira yuko tuzotuza abezi hama ngo dufate igihugu. Kuva mvuka bambwira ko tuzofata igihugu, ariko raba n'ubu ntaco turafata. nashatse kuba nka Rambo nica abazuba benshi. Rurebeya yari maze kumbera nk'umucafu, yari maze kunukira. Buri munsi yo ngoma aje ku ishuri mu gatondo naroga nisiga neza, narangiza nkaca nongera kwicapa ko ya Rurebeya. Yari maze kunukira, yari maze kunsesereza, kuko buri gihe iyo nikoze mu buhanga numva ko nkoze kuri wa mucafu. Ariko igihe urukundo rwanzamo, igihe nayo kibanze urukundo mu mutima wanje, nacemera nk'umuvyeyi anuna umwana wiwe akoresheje umunwa. Naciye negera Sofia ndamusoma mu ruhanga, ndanunuza wa mwanda wose ncira nkariya. Sofia niwe dusangiye indoto, nizera ko umunsi umwe tuzosangira n'urugo. Rero nakurikiranye ibyo mwariko muravuga byose, nakozwe ko ku mutima. Nakuriye muri ayo macakubiri ndayabigisha, murayabamwo,
ariko ntacyo nungutse ntacyo twungutse atari umuryango atari abantu baza barapfa n'ibitungwa bigapfa n'imimi kononeka urumva rero ntacyo twungutse nico gituma ndabasabye rero yuko umuntu wese mu bari ngaha yumva ngaha apfa avuyemo agatima k'amacakubiri amacakubiri yariyo yose amacakubiri ntacamaze amacakubiri ntacashikana kw'abantu amacakubiri ntawe uyarima ngo ayimbure none rero nagira ngo sabe Goliati adufute ko za Rurebeya twese duheze dusubize hamwe hanyuma rero namwe bana muze mubane mutere imbere twebwe umuryango twebwe abavyeyi turabahezagiye muze mugire urugo ruzira amacakubiri ndabahezagiye none rero umuvyeyi wewe waje variya mu bazuba urambagirira mutamaze twumvikane ngene tukoshobora gushingira bano bana urumva ko bitari byoroshe wamaze kuryama iyi nkuru numva yari iryoshye cyane kamaze nanjye gusoma ndumve ibyakurikiye